hamaze iminsi hibonekeza ubukene bw'ibitoro mu gisagara ca Bujumbura eka mbere no mu ntara zimwe zimwe hagati mu gihugu. Aha rero abanyagihugu barondera ico gitoro cane cane abagendesha imodokari bakidoga ko bibaruhisha cane. Na duke baronka mbere ngo bamwe bamwe baturonka ku buryo bwa magendu. Aha rero mbere nk'abunguruza abantu birashika mbere iyo baronse ico gitoro mu buryo bwa magendu yuko baca baduza n'ibiciro bigasubira rero kuruhisha abanyagihugu nabo biyunguruza. Ubu bukene bw'ibitoro rero buje gusongera isibe mu gihe abanyagihugu iyo hageze kwiyunguruza ku mugoroba batashe bavuye ku kazi basanzwe batonda imirongo itari mike. Aha naho nyene bikabaruhisha kuko imodokari ziba ari nke. Ubu rero muri ubu bukene bw'ibitoro imirongo ikiba miremire cane kurusha uko vyahora. Abo twaganiriye bose baba abarondera ibitoro canke abarondera imodokari bakaba batashimye kuvugira ku vyuma vyacu, ariko rero bakatubarira ko ibi bintu bibaruhisha cane bagasaba abo vyega ko botorera inyishu kino kibazo. Sindayigaya Leonidas avugira ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka agashiriza ko iki kibazo c'ibitoro kigiye gutora inyishu vuba cane. Tumwumvirize. Itangazo kubijanye n'igitoro, ubushikiranganji bw'amazi meza amasoko ntanguvu ubutare n'agataka bwarakoranije kuri uyu wa gatatu genekezo rya 18 Myandagaro mwaka 2021 abasanzwe barangura igitoro bacinjiza mu gihugu kugira burabire hamwe nabo ibijanye n'igitoro kiri mu bubiko, igitoro kiriko kirinjira mu gihugu kikiri mu mayira n'igitoro kiri muri commande. Iyo nama irangiye ubushikiranganji bwashaka gushikiriza ibikurikira: igitoro kiri mu bubiko, ikiri mu mayira cinjira mu gihugu n'ikiri muri commande kirakwiye mu kurangura imirimo y'igihugu. Ubugira kabiri, ihungabana ryoba ryaragaragaye muri ino minsi iheze igitangwa ry'igitoro ryavuye ahanini mu dutosi twabaye mu kugikwiragiza hagati mu gihugu, ariko ubushikiranganji buri kumwe n'abasanzwe baciriza mu gihugu bwaratoye intumbero y'ingene cyo kwiragizwa neza hagati mu gihugu. Mbere iyo ngingo ikaba itangura gukora kuri uyu munsi nyene bw'igenekezo ya 19 Myandagaro umwaka 2021. Ubugira gatatu, ubushikiranganji bw'amazi meza amasoko ntanganguvu butare n'agataka burasubiye gukengurukira abasanzwe barangura imirimo yabo muri ico gisata ku karangamutima ko gukunda igihugu bagaragaza mwitangwa ry'igitoro. Burahimirije abajejwe intwaro umutekano n'abene gihugu gushira inguvu hamwe mu kuburizamwo forode ishobora kwigaragaza mu gitoro muri no minsi, na cane cane na burijya igitoro kizimbutse hano mu Burundi uravye no mu bihugu byindi byo mu karere. Ubwa nyuma ubushikiranganji bw'amazi meza amasoko ntanguvu ubutare n'agataka burahumurije abene gihugu kandi bamenyesha yuko hazokorwa ibishoboka byose kugira igitoro kibandanye kiboneka, imirimo ya misi yose y'abene gihugu n'igihugu ibandanye iranguka neza. Ntidukeneye kumenya ibitigi, dukeneye kubona yuko ingingo ija mu ngiro iyo twashitseko. Ejo muratubaza muti bimwe mwavuga mwarabeshe cyangwa mwarashikuje, igikuru nuko tubona yuko kuva uno munsi iyo ngingo itangura kuja mu ngiro. Muzabarira intwaro ko bafasha kugira ngo kumwe n'ikihari gitangwe nabi mu batuma ku station babikora gute. Turafise ingene dukorana
tuzobana dukorana neza kuko twababwiye tuti babandanye tubasigaye dukorana nta ngwane twosha nta makenga twosha kugira